haleluya. Hanyuma ndiko ndabirimbura ko niyumvira ku gukora kw'Imana, ncandonka ijambo byantangaje kuko uwarongoye niryo jambo yavuze, ncavuga nti wofete ubutumwa bwiza buraheze kuko mpwemu numwe ngo niwitege Uhoraho. Yakivuze nka kangahe ijambo nkuzaniye niwitege Uhoraho niryo naronse. Haleluya. Uyu mwaka niwitege Uhoraho. Haleluya, haleluya, haleluya. Natangaye Francine nawe ariko araturongora yageze havuga ngo turafashe iminsi y'Imana yose y'umwaka wose. Haleluya. Nanje nakuzaniye ngo uyu munsi turafata iminsi yose isigaye guhereje kuko ubu twamaze kuwufata. Nimba byari byarakugoye ntufate kuva itariki imwe, turafata iminsi yose kuva ejo mu gitondo gushika itariki ya 31 y'ukwezi k'uyu mwaka. Haleluya. Yose turayifata, n'uburenganzira bwacu, turashobora kuyifata kandi byose bikagenda neza. Haleluya. Rero ndasenga ngo ufise ugutwi yumvirize icyo mpwemu yera ariko aravugana n'ishengero. Haleluya. Aba ntitwari kumwe, babironse ukwabo nanje nabironse ukwanje. Haleluya. Hari impamvu rero mwibuke hamwe bahora bavuga iyo Yesu ariko aravuga yakunda kuvuga ngo nukuri nukuri, nukuvuga yaba ariko arashimangira ngo niwumvirize. Nawe nimba ayo majambo aje gatatu mu gihe kimwe ku munsi umwe uyagira yawe, uzobona ibintu bidasanzwe muri uyu mwaka. Haleluya, 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 amen. Rero nshaka tuganire kuri iri jambo ngo niwitege Uhoraho. Haleluya, haleluya. Muri Zaburi ya 27 umurongo wa 14, haleluya, niho havuga ngo niwitege Uhoraho, rema umutima wawe uhumure, nuko niwitege Uhoraho. Haleluya. Nagumye niyumvira rero, mbega kwitega ni iki? Kwitega ni ukugira iki? Haleluya. Ukwitega ni kurindira n'ivyizigiro. Kwicurindiriye kizoshika atagukekeranya na gutoya. Haleluya. Kurindira n'ivyizigiro yuko icurindiriye kizoshika atagukekeranya. Vyukuri mu buzima bwa misi yose hari ibintu byinshi ducamwo dutegerezwa kurindira, kandi kurindira bikatugora, bikaturuhisha. Haleluya. Iyo telefone na cyane kubera ibintu umengo biranyaruka cyane, nk'abakuze mwiyumviriye umwaka kera ingene twawubona, wamenga umwaka ni muremure cyane ntuhera. Ariko ubu itariki ya mbere igeze uzusanga wageze mu mpera z'umwaka ukarabuta Mbega nakoze iki, Mbega byagenze gute, ugasanga umwaka waguheranye. Ni wiyumvire iyo telefone umuntu telefone igasona gatatu atarakwitaba, wumva utanguye kugira gutyo, sivyo? Ukumva woyizimya, ukumva umenga aragutebeje. Nurabi yugiye muri banke ugasanga hari umurongo, cyangwa ugiye kwa muganga wumva umengo byari bikwiye ahubwo ko bagucishirizamwe wowe ukagenda kuko ibyawe birihuta kuruta iby'abandi, ariko nabo batonze imbere yawe nabo nyene birihuta uko kwawe. Haleluya, haleluya. Iyo hariho igitoro hanyuma hakaba umurongo muremure w'imodoka, uja wumva uri hari inyuma ariko araguklaxon, nawe izo ziri imbere yawe ntuzisimba ngo urengane. Haleluya, haleluya, haleluya. Rero ubuzima turi mu bihe umengo buranyaruka cyane, bikadusaba ukamengo rero kurindira bidutesheje umwanya munini ya cyane. Haleluya. Hagera mu bintu rero ibiturimwo byo kurindira kuhoraho, hoho haraho bidukenyura. Haleluya, haleluya. Nababwiye jewe haciye imyaka 17 nkijijwe, hariho amajambo naronse ngikizwa, hariho ibyo ntarabona n'agacu. Haleluya. Ariko ndabirindiriye, ndabyiteze. Haleluya. Kuko nabatwitangiye imbere. Haleluya. Nasubiyemo ndibuka yuko Esaya niwe yavugishijwe yuko hari inkumi izosama. Haleluya. Aravuga yuko Yesu ngo umwana w'umuhungu ngo turamuhawe ubunyene
turamuhawe. Mugabo haciye imyaka ingahe? Amajana 7 Yesu ataravuka, ariko yaravuze ati turahawe umwana w'umuhungu. Haleluya. Ibibazo birakemutse, biraheze, turamuhawe. Urunganwe n'urundi rwaraciyeho, ruragenda, ariko aratinda araza, kuko icyo Imana yavuze iminsi yose cyama gishika. Haleluya, haleluya, haleluya. Rero ndiko ndabiraba, narashimye Imana n'ukuri, kuko haraho ngira nti erega kuko bamye babivuga, twe turahiriwe, twebwe turazi n'icyo Imana ituvuga ko. Erega hariho abatazi na kimwe. Aravyuka akarya bironse, agaturuka nk'impene, akazobona apfa, ntazi n'ivyo arimwo. Mugabo wewe wamenye Kristo, urafise ivyizigiro, urazi icyo kuvuga ko hariho icyo witeze. Hariho ababaye hatana kimwe biteze. Rero dushima ubwa mbere na mbere twebwe twamenyanye na Kristo. Haleluya. Twebwe yahinduriye ubuzima, twebwe yahinduriye amateka, twebwe yahinduriye identite. Haleluya, haleluya. Twari mubahona nk'abandi, ariko atugirira neza. Yarakwiyumviriye ko, yaranyimvire ko. Icyo cyonyine kirakwiye ko ndamushimira. Haleluya, haleluya. Nivyo haraho ibintu mengo biratuvunye cyane. Nimwibaze, wowe waramaze kumenya ukuri kare, bariko baraduza hareruya, hariho uwavuze ati kubera namenye ukuri. Waramenye ukuri, urazi kuba mu Mana, urazi uti je ndafise iherezo ryiza. Mugabo ukagira iruhande yawe abantu ukunda cyane, ufise ku mutima, abana, abavyeyi, abavukanye. Urababwira ukamengo siho bari, abandi barababwira ukamengo siho bari. Ivyo bintu haraho bivuna umutima. Nigeze kumva inkuru y'umuntu ngo yarafise abagenzi 3, hanyuma amaze gukizwa akabasengera iminsi yose, ko yagira ati nanje ukukuri namenye, bagenzi banje bakumenye. Uwa mbere arakizwa, uwa kabiri arakizwa, ariko uwa gatatu biranka, biragorana gose. Ariko gushika ngo yagiye kwakira agakiza, ari kumvira imbere yuko amaso yugara. Haleluya, haleluya. Uwo muntu yari yarababaye, ariko yarashimye Imana, kuko ya masengesho yiwe ntaho yagiye, yagumye arindiriye yiteze ko n'uwo mugenzi we wa gatatu azomenya Imana. Imbere yo gucikana yarakiriye agakiza. Haleluya. Duha Imana icubahiro, n'umwizigirwa. Haleluya. Tuyirindire dutekanye. Haleluya. Ntiturekure. Haleluya. Nimba hari icyo yaguhaye ntukirekure. Umunsi munaka, umunsi wayo kizoheza gishike. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntivyoroshe ufise umuntu agwaye, ingwara zidakira ni nyinshi, birababaza. Haraho wama mu bitaro ugasenga, abakozi b'Imana bakamusengera. Mbere nawe urashobora kuba ufise ingabire idasanzwe yo gusengera abandi, ugasengera abandi bagakira, mugabo wa undi gwawe bikanka. Haleluya. Haraho biruhisha ukibaza uti none gamana, byukuri ndi mubiki? Ni wewe, ariko niyo bagwara boreka ni Imana. Haleluya. Twonezerwa twoba mu bintu bitameze neza, iguma ari Imana. Haleluya. Ubumana bwayo nuko harimwe amabanga menshi duhisha, kubera nibaza ko iyo tumenye byinshi haraho ubwibone budutera, Satani aradutera. Haleluya. Rero ntishaka, yaravuze ko atanumwe bashobora gusangira icubahiro. Haleluya. Nico gituma wewe guha gace, uwundi kamuha gace, uwundi kamuha kariya gatoya, uwundi kariya. Nta numwe n'umukozi w'Imana yoba amenye gute, nawe menyene ntamenya byose. Haraho ivyiwe bimusoba, akazobisobanurirwa n'abandi. Haleluya, haleluya, haleluya. Birababaza. Haleluya. Ariko tugumizako ivyo dusengera, ntiturekure. Haleluya, haleluya. Ikindi niyumviriye ko nukurindira ivyerekeye umuhamagaro. Imihamagaro wowe barakubwira ati wowe rero uzoba umuvugabutumwa ameze gutya, cyangwa uzoba umuvugishwa, cyangwa uzoba pasiteri kanaka. Ugasanga hariho umwanya Imana igushakamwo kugira ngo uwishaka
azoshobora gukora iryo bango neza ashike. Mugabo ugasanga natwe turiko turirukanga n'umwanya tuvuga ngo ntituriko turakora igikorwa cy'Imana. Mugabo uwo yashaka, uwo yahamagaye si wewe wubu. Haleluya. Hariho urugendo itegerezwa kubanza kugucishamwo kugira ngo iguhingure. Haleluya. Ushobore kuzohagarara muri cya kibanza utari kuratsindwa. Haleluya. Haleluya. Iyo nyene ubwayo novuga nti yaraduhaye sinzi ni nk'itegeko canke instruction muri Zaburi ya 37 umurongo w'indwi agace ka mbere agace a niho ivuga ngo uhwekerera imbere y'Uhoraho umurorere wihanganye. Haleluya. Guhwekera uri kuravyiyumvira nukuba mu karuhuko. Haleluya. Nukuba mu karuhuko ukarindira utekanye uri mu mahoro. Haleluya. Umunsi n'isaha ntavyuzi ntavyonzi nta numwe abizi, ariko bisaba yuko muri ako gahwekere uzoheza ukamenya umunsi ugeze kugira ngo ntuze yasango y'Imana ntuze uyihushe. Haleluya. Ni uko yatubwiye ngo uhwekerere imbere y'Uhoraho umurorere wihanganye. Haleluya. Kuko atajambo na rimwe riva ku Mana, haleluya, ngo lireke gushika. Hariho ahavuga ngo iyavuze abakozi, kandi niko tubibona mu itanguriro. Hari ikindi yakoze, yaravuze ati umuco nubeho, hanyuma umuco urabaho. Haleluya. Yaravuze ati amazi niyitandukanye gutya, bigenda uko nyene. Ibihejeje umwanya twebwe duharura ya masaha n'iyi minsi, ariko ugasanga umwanya w'Imana n'ingene uharura biriko biraducanga. Muri ntiturinda kuhasoma iketi rya kabiri rya Petero igice cya 3 umurongo w'8 niho bavuga ngo umunsi umwe ngungana n'imyaka 1000 ku Mana, ngo canke ngo iyo myaka 1000 ikangana n'umunsi umwe. Ni wiyumvire mu mutwe kwiyumvira imyaka 1000 ntibikwigwayo. Iyo umuntu amaze gushikana imyaka 80 tubona ngo yakuze ngo amaze igihe kirekire. None si ibyo gusa, 100, 200, 300 utondeke gushika 1000 ntibikwigwa mu bwenge wacu. Ariko ijambo rice ritubwira ngo iyo myaka yose ngo ku Mana ngo bishobora kuba biharugwa nk'umunsi umwe. Nico gituma biducanga iyo dufise amasezerano, iyo hari hici Imana yatubwiye ingene twebwe harahusha usanga umengo dushaka guhutagiza Imana, nayo ntihutagizwa ntibikunda. Haleluya. Haleluya. Ico tuba tuzi dukwiriye gushingirako, haleluya, nuko ko yavuze izoshitse. Hariho ibyo yambwiye kumbure jewe ntazobona, haleluya, bizoshika ku bana banje canke kubuzukuru banje, ariko yaravuze kuko nabo nabanje. Haleluya. Haleluya. Ndabinezererwe abasogokuruza bakera ngo barifuje kubona ibi bihe twebwe turimwo. Haleluya. Ngo baravyifuje cyane, ariko ngo ntivyari byabo. Haleluya. Mugabo barabibwiwe. Haleluya. Ngo babiramukirije kure. Haleluya. Natwe hari ibyo kumbure tuzoramukiriza kure. Haleluya. Haleluya. Tunezerwe. Haleluya. Kuko muri Esaya 55 umurongo w'8 n'uw'9 haravuga ngo kuko ivyiyumviro vyanje atari byo vyiyumviro vyanyu, kandi inzira zanyu atari zo nzira zanje, niko Uhoraho avuze. Mbere nk'uko ijuru riri kure hejuru y'isi, niko inzira zanje ziri kure y'inzira zanyu, n'ivyiyumviro vyanje biri kure y'ivyiyumviro vyanyu. Haleluya. Jewe kenshi nko ku mugoroba iyo hasa neza, haraho nzimya amatara yo hanze, nkaja hanze juste kugira ngo nkontemple ndabe ijuru iyo risa neza hari inyenyeri. Haleluya. Ukaraba rero iyo ririya juru rigeze, Imana itubwiye ngo ivyiyumviro vyacu, ivyiyumviro vy'Imana ngo biri kure yacu, kure cyane y'ivyacu,
kugira ngo ijuru ryitanguye isi. Urumva rero biraducanga kenshi niyivuze hari aho tutabitahura, kuko ibipimo canke ibyo twogereranisha mu bwenge bwacu bushobora gukwigwamwo ntaho bihuriye n'ivy'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ni mwiza cyane, aragahezagirwa. Haleluya, haleluya. Abo twari kumwe mu modoka turiko turaza, twaje turiko turaganira dusubira muri ivyo byagezwe, twiyumvira kera tugitangura ministere, ibikorane twagize mu gihugu hagati hose, twiyumvira ibintu by'ibihe twaciyemwo, tukagaruka ku majambo twaronka, sindinda kuyavuga ngaha, n'ingene twebwe twaca tubizana tukabiha intumbero mu bwenge bwacu, tugasanga twibomye. Haleluya, kuko ivyiyumviro vy'Imana, inzira z'Imana ntaho zihuriye n'iziwacu. Haleluya, haleluya. Ariko ico yavuze, kumbure wewe wari wabonye ko ari uguca hariya, ariko ugasanga yatoboreye hejuru cyane, hama cashitse hahandi utazi ingene ivyo bintu vyagenze. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ni nziza cane. Haleluya. Reka dusubire muri Bibiliya kugira ngo turabe uburorero, kuko ngo iyi Bibiliya ibirimwo biratwigisha, biradutoza indero, kandi bitubera akarorero kugira ngo tumenye mu gihe nk'iki ingene twigenza. Haleluya. Turaraba, novuga ni nk'ubuce bw'uburorero bibiri, bamwe bameze nk'abihutagiza n'ingaruka byagize. Haleluya. Ari icyo Imana iba yababwiye cyangwa ari mu buzima bwabo bwa minsi yose, hamwe n'abandi barindiriye Imana kugira ngo natwe biduhe intege, ko yatubwiye ati nimunyitege muri uyu mwaka w'2025. Haleluya. Tugende dufise inkomezi, tubona abayirindiriye bayiteze by'ukuri. Haleluya, ingene yabagiriye neza. Reka duhere ku bitagenze neza, tugende mu itanguriro. Reka nsabe bansomere muri itanguriro igice cya 25. Pasteur adufashe naho yosoma umurongo ku murongo wa 30 gushika ku 34. Ni inkuru ya Esau, murayizi mwese. Adusomere kuva ku 30 gushika ku 34. Esau abarira Yakobo ati, mpase utwo ntamira kuri ivyo bitukura, kubitukura utetse, kuko numva ncitse intege. Nico catumye yitwa Edomu. Yakobo aramwishura ati, shiti ubanje kungurira nkegukira kuba samuragwa mu gishingo cawe. Esau aramwishura ati, raba ngira mfe, none ivyo kuba samuragwa bizomarira iki? Yakobo aramwishura ati, banza undahire. Aramurahira, agurana Yakobo ivyo kuba samuragwa kwiwe. Yakobo araheza awaha Esau umutsima n'ibiharagi, nuko ararya aranywa, yivira hasi arigira. Uko niko Esau yakengereye ivyo kuba samuragwa. Amen, amen. Haleluya. Aba bahungu babiri bavukana bari bafise ibikorwa bibiri bitandukanye, mugabo vyuzuzanya kuko byose byari byo mu rugo. Umwe yaragiye guhiga, uwundi nawe yari yasigaye arateka. None ubutetse ntagaburira bo mu nzu bose. Haleluya. Ariko Esau aje nivyo yirukanze kumbura kurikirana ibikoko, yarushe. Hanyuma ashitse, nibaza ko n'inkono itari bwashe neza, kuko amasaha yo gufungura ageze ku bisanzwe bakoranira hamwe abavyeyi n'abana bagasangira. Haleluya, haleluya. Mugabo kubera iyi nda, murabizi kwiducumuza cyane gabene data. Iyi nda mu Kirundi iyo bariko baravuga amajambo baravuga ngo inda nibahomora, ngo inda nibahomora.
iradukoresha amakosa cyane. Haleluya. Gufungura bwari uburenganzira bwiwe bwa Esawu. Haleluya. Ariko kubera igihe cyo gufungura kitari bwagere, yahendahenze mwene wabo ngo njaburira. Murazi cyari abo mu kizungu ntabyo bazi. Mu Kirundi kujabura no kuvuga nukwakira dukeyi ku nkono itarasha. Aba asuzuguye ubusamuragwa bwiwe bw'umwana mukuru kuko niwe yari mukuru. Haleluya. Haleluya. Muribuka ko no mu nyuma ivyakurikiye ko mu nyuma yahejeje akaborogera se wiwe ati mpezagire, yari yahejeje ko yari yamaze guta iby'ubusamuragwa, niwe yari yabirekuye. Haleluya. Haleluya. Twiyubare bene data. Akakumbure sinzi ko bigize cyane, ariko numvise n'akarakarorero katwigisha. Haleluya. Kubera iki? Kuko haraho Imana iba yakusezeraniye ikintu ugahava wiruka, Satani akakuzanira igishaka gusa na cya kindi. Mugabo kuko utabaye maso, kuko utitonze, ugasanga wakurikiye ikindi. Haleluya. Icyo Imana yari yakugeneye kitarashika, isaha yacu itaragera. Haleluya. Haleluya. Nta numwe azoba nka Esawu muri twebwe. Haleluya. Nta numwe azoba nka Esawu muri twebwe. Haleluya. Haleluya. Akandi karorero niyumviriye ko byo ni birebire ntabyo ndinda kuja turinda gusoma. Ningene Imana yakuje ubushobozi butangaje abisirayeli muri Egiputa, kandi bari bayitakiye baboroze. Iravuga ati numvise amarira y'ubwoko bwanje, reka ndabakureyo. Haleluya. Ibakorera ibitangaza bidasanzwe. Ikiyaga gitukuramwo kabiri, barajabuka. Je iyo ndiko ndavyiyumvira hari aho mporangira nti niwiyumvire ahatanganyika hagati yo ngaho hiyo onya no na hariya mu Ibuvira, twoja tubona hacitsemwo kabiri. Ubwa mbere hacitsemwo kabiri nibaza ko ari Kimanga gusa, mugabo urumva hariho novuga iby'amabarabara y'ijuru nyene binyaruka. Ibarabara ryaciye riduga, bo bahaciye ngo humutse hakamutse, barabibonesha amaso, barajabuka. Mugabo nticyabujije ko akanya gatoyi, kandi yababwiye ati ndabajanye mu gihugu c'isezerano, mu gihugu c'amata n'ubuki. Bakiri muri Egiputa, Mose ari ku musozi, ikintu ca mbere bagize niki? Ngo uwo Mose yatebye, ntituzi yari, ngo turondere iyindi mana dukurikira. Barafata bya zahabu n'ibiki bari bakuye muri Egiputa, barabumbamo igifizi ngo baje imbere baragitambira. Haraho uri kurabyiyumvira, mugabo urumva ntituri sindi mu kibanza cabo, sinomenya ibyabaciye mu mutwe, ariko uri kurabyiyumvira biragusiga. Ingene twibagira n'ingoga ibintu bikomeye byiza. Haleluya. Tugasanga twatwawe n'ibindi. Kubera iki? Kuko ivyiyumviro byacu Satani aradutera cyane. Baje imbere ya mfizi bahejeje bonyene gushongesha, bahejeje kubumba, barayitambira ngo niyo mana yabo. Haleluya. Ivyakurikiye ni byinshi sinobija ko muribuka yuko muri rujya runganwa bavuye muri Egiputa bakuze, barabagize urusansu muko bavuga nimba ngo bari nk'abagabo 600 mengo. Muribuka ko abashitse mu gihugu c'isezerano ari abagabo 2 gusa, Kalebu na Yoshua bonyene, abandi baguye mu bugaragwa. Kandi si Imana yari yashatse. Imana yari yabateguriye kubashikana, ntiyari yabatoye ngo ibate mu bugaragwa bagweyo. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Rero ivyo byose tuvyigire ko natwe. Umuce wa kabiri nkuko nabivuze, n'abandi bantu badasanzwe rero barorereye Uhoraho. Inguvu zabo bazikura hehe? Nibaza ko bagumije amaso atari ku isezerano, ariko kuwa bahaye isezerano. Haleluya. Haleluya. Aha novuga batatu gusa, naho nyene ntiturinda gusoma byinshi. Uwa mbere ni Aburahamu. Aburahamu yamaze imyaka 25, yahamagawe
y'imyaka 75 aza kuronka umwana w'isezerano afise imyaka 100. Ariko mwibuke yuko nawe Satani yamukomoye harazamwo Ismaeli. Haleluya. N'uyu munsi ikibazo cy'abarabu n'abantuzeye n'abayuda kiracariho kuva iriya myaka yose kubera ikosa rimwe ryo gusamara. Haleluya. Haleluya. Y'ukwicira inzira. Sara na Aburahamu biciriye inzira atari Imana yari yabategekanirije. Murabe izo ngaruka. Ingaruka n'uyu munsi zikiriho. Haleluya. Ariko nibaza ko yihanye imbere y'Imana, yaramuhaye umwana w'isezerano. Yamuhaye umwana w'isezerano ageze hehe novuga. Kwa kundi navuga mbega Imana haraho ibikira dutegura yari iramutegura kugira by'ukuri abe sekuruza w'amahanga. Yamumuhaye yaremeye kugenda nayo atagihahamiye uwo mwana gushika yimubwira ati mpereze uwo mwana. Aburahamu yaragira mu cumita. Nukuvuga ntiyaragishize amaso kuki Imana yamusezeraniye, yarashize amaso ku Mana yiwe akavuga ati iyo Mana yarinzi mumpa bimeze gutya naho no cumita iramuzura. Haleluya. 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 Amen. Uwundi umuntu wa kabiri niyumviriye ko ni Dawidi. Dawidi muribuka umuvugishwa Samueli, Imana imubwiye ati genda uze kusiga uwo natoranije. Haraje bakuru biwe ati nabo, Imana ati gushikaho Dawidi aza. Haleluya. Arakana gatoyi kavuye mu kuragira intama. Haleluya. Arasigwa. Ariko yaciye yasubiye inyuma y'intama kuko uwari kumwimika kijya gihe nabyo yari gushobora. Imana rero igusezeraniye hariho urugendo itegerezwa kugukoresha kugira ngo uzoshike muri cya kindi uri uwo yateguye. Yategerezwa kubanza kumutegura kugira ngo ave mu bwungere agire stature y'umwami, ashobora guhagararira ihanga ryiwe akarikorera akarigwanira. Haleluya. Haleluya. Yararindiriye igihe cy'Imana. Haleluya. Ivy'Imana yagiye iramukoresha kwihangana, kumenya gusonera basizwe, asonera Sawule amubonye yaba ari uwundi, yaba ari akitangura yari gushobora no guca mu cumita, ariko yaratahuye ati sinkora kuwasizwe, igihe cyanje ni cyagera, Imana yonyene izobikora, kandi igihe kigeze Imana yarabikoze, arajaho kandi Imana iramwishimira. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Hama rero nagira tebe gato kuri umuntu yitwa Simiyoni na Ana. Haleluya. Pastor adusomere muri Luka igice cya 2. Luka igice cya 2. Ushaka iyo nkuru arashobora kuyisomera yose, ntituyijamwe yose, ariko adusomere ni kuva ku murongo wa 25 gushika ku 38. Mugabo aho hose ntihakenewe, adusomere gusa 26 na 27. Yari yarabwiwe na mpemu yera yuko atazopfa atarabona Kristo w'umwami Imana. Ajanwa na mpemu mu rusengero, abavyeyi bajanye uwo mwana Yesu ngo amugenze nkuko umugenzo w'ivyagezwe wari uri. Amen. Eko hacabana nyavuga ngo aramwakira, aramukikira, hamashima Imana, baca bavuga n'amajambo yavuze. Haleluya. Uyu mutama Simiyoni ntibavuga imyaka yoba yararindiriye uko angana, mugabo ico yarazi ati jewe sinzova kuri iyi si ntabonye agakiza ka Israeli. Haleluya. Amen. Haleluya. Naribagije ntimbe uyu muntu uwo mutekano yari afise muri we, sinibaza ko yagumye abwira Imana ati mbega Mana none bizoba ryari, ni mu myaka ingahe
mbega none uwo azoza ryari, ariko nibaza ko we yagumye imbere y'Imana ashima Imana agira ati Imana burya wewe wangiriye neza, aha ndanezerewe, aha ndazi ko jewe ijuru ari gwanje kubera iki ko waransezeraniye ko ntazova ngaha ntabonye ako gakiza. Haleluya. Yagumye mu mashimwe imbere y'Imana, yagumye ari kararondera Imana. Ni naco gituma igihe kigeze mu nyuma uri kurasoma bavuga ngo asunitswe na mpwemu yera. Mpwemu yera ntawe umwumva ari karasimbagurika. Haleluya. Haleluya. Nukuvuga ko yarahwekera imbere y'Imana akumviriza, igihe kigeze aramusunika ati iki ni cyagihe ashitse. Muri baza mu rushengero ngaha umuntu wahaje ubwa mbere nk'aba bashitsi baje, sivyo? Nta muntu n'umwe azi, mugabo agashika agashobora gutora icyo Imana yamubwiye, nuko aba ari karumviriza, nuko aba by'ukuri ashize amaso ku Mana yiwe ati ko ngiye rero, hari arakira umwana aramukikira, mu nyuma niho yaciye avuga ati Imana ubu rero ndashobora gutaha. Haleluya. 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 Ana niko kuko nawe nyene ubandanije ubisoma, nawe ngo apfakaye ngo yagumye mu rusengero, aguma ari karasenga, aguma ari karinginga. Abo bantu babiri uwo munsi nibo bamenye ko hari umukiza yabonetse ngaho hantu, yashitse kuri urwo rushengero. Abandi baraje kujya bagenda mu misa hama barasohoka barataha batazi ikintu na kimwe, ariko abo babiri bonyene. Haleluya. Abo babiri bonyene. Ndakwifuriza mwene data nawe umere nka Ana, umere nka Simiyoni, ntuhushe n'umunsi n'umwe isango Imana iba yaguhaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. None twoho twokwifata gute? Kuko urumva hariho inyifato bari bafise, turindiriye ibyo twasezeraniwe, turindiriye iby'igihugu. Amasezerano y'igihugu murazi yuko hari menshi, ariko kenshi Satani nawe n'umunyamayeri nyene, ibintu byawe bigira bishike nawe arasuriranya kugira ngo uhave bivamwo. Kumwe mukayobu yamubwira ati pfumu tukiyo Mana hanyuma upfe nubundi wapfuye. Haleluya. Satani nawe atugirira uko, atwereka ibindi bintu bihushanye nico twari twiteze. Haleluya. Naciye nibuka Petero cyagihe bari kumwe na Yesu, hama Yesu ngo agasigara arungika abantu nabo bakajabuka, hanyuma bari mu bwato umuyaga ugahuhuta, hanyuma Yesu bakamubona kuntuzeye ku mazi ari karaza. Petero yarashize amanga ati Mwami niyaba ari wewe mbwira nze. Umwami aramubwira ati ingo. Aratambuka aratambuka aratambuka, mugabo ageze hagati akuye amaso ku Mwami yaciye atangura kwibira. Haleluya. Yaretse kuraba uwamubwiye ati ngo, atangura kuraba amazi ari karagira gutya ati ntabara ntabara ndiko ndibira. Natwe ntitumere gutyo. Haleluya. Kenshi niko bigenda. Iki Imana mwavuganye kigira kibe, harazi ibintu bitandukanye, igihushane hamuta wibaza uti none ibi ndabivamwo gute. Haleluya. Wiyubare abagira gutesha intumbero yawe, abagira gukure mu nzira ngo akuratishe cya kindi cyawe kigira gishike. Tugumize amaso kuri Yesu. Haleluya. Tugumize amaso kuri Yesu. Haleluya. None twobigenza gute? Hari utuntu dukeyi niyumviriye. Icyambere uretse yuko ariko novuga kugumiza amaso ku Mana, ariko hariho nukuraba mbega ukwishaka ko impindura ndiko ndahinduka, kuko haraho twitebesha mu bugaragwa, kuko twanse yuko Imana idukora, kuko twanse yuko Imana iduhindura ngo itugire ukwishaka. Haleluya. Haleluya. N'ibintu bibiri, mpanga amaso Imana ariko nongere nemere guhinduka, nemere mere nk'uko ishaka, kuko ntaramera nk'uko ishaka cya kindi ntacyo nzopfa nshitsemo. Haleluya. 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 Muri Yeremiya 29 umurongo wa 13 niho Imana ivuga ati umviriza nimwandondera mukandondezanya umutima wanyu wose. Haleluya.
umutima wanyu wose muzombona nzobiyereka. Ntiyigeze ivuga ntitwinyegeza, ariko mbega umutima ndiko ndayironderana n'uwuhe? N'uwico yanyemereye canke nshaka ubucuti bwatwe nayo? Haleluya. Erega kuko nibaza ko yaturemye idushaka, ubundi yari yikwiye. Haleluya. Ariko kugira ngo yiyumvire itureme mu ishusho yayo. Haleluya. Haleluya. Hanyuma ikiduhereza isi n'ivyo yaremye byose ngo tubiganze nuko yari ikeneye. Haleluya. Umuntu ameze nkayo ashobora kuvuga ati uko biri cyagisabisho cya Dawidi twese ngo uko biri mu ijuru kuba ariko bimera ngaha. Nukuvuga ngo nahacu hukuzana ijuru ngaha ku isi, nahacu hukuzana ijuru ngaha ku isi. Ntiyaturemye ngo twirukange tuyisange yiri. Haleluya. Haleluya. Ishaka yuko ngaha ho turi by'ukuri izina ryayo rihabwa icubahiro, izina ryayo rimenyekanishijwe n'abana bayo. Haleluya. Ivyo rero bifata ukunywana kudasanzwe. Haleluya. Kugira ngo dushobore kwinjira mu mutima w'Imana, nico nifuza twinjire mu mutima w'Imana, tumenye icyo Imana idushakako. Haleluya. 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 Amen. Nkuko navuze rero hari utuntu niyumviriye ko twodufasha. Ikintu cya mbere novuga nti nsubiye kuri rya Zaburi ya 27 umurongo wa 14 navuze, ivuga ngo ni witege Uhoraho, rema umutima wawe uhumure. Nuko ni witeze Uhoraho. Novuga nti ikintu cya mbere nugutekanisha umutima wacu, umutima umushaha. Haleluya. Mu mushaha wacu murabizi ko niho hari ubwenge, hari ivyiyumviro, hari bigumbagumba, hari niho habera intambara idasanzwe. Haleluya. Umuntu adatekanye mu mutima wiwe ntashobora kumva ijwi ry'Imana, ntibikunda. Kuko havugirayo menshi, hari ijwi ry'Imana, hari ivy'iwanje, ivyiyumviro vy'iwanje, muga hariho n'ivya Satani. Kubisanzwe ndi umwana w'Imana, ivyiyumviro vy'iwanje byategerezwa kuba bimeze nk'ivyiyumviro vy'Imana. Haleluya. Haleluya. Iki jambo ry'Imana rivuga kuri jewe cyategerezwa kuba ari uko nanje ndavyiyumvira kandi nkabikomeza. Haleluya. Mugabo shetani araza akakubwira ati wewe ntacu ushoboye, ivyo ntabyo uzoshikako, kandi ugasanga umuntu yavyemeye. Haleluya. Haleluya. Nukuvuga ngo icyambere cyambere nukuba kugerageza ubu buryo bwose, naho ikintu cyoba kimeze gutyo umutima wawe ukawutekanisha. Umutima, gutekanisha umutima ni ikintu gikomeye. Ni nacyo gituma Yesu yatubwiye ngo ndabahaye amahoro, amahoro adashobora kumenywa atari nk'ay'isi itanga. Haleluya. Harashobora kuba hameze neza atangoho ziriko ziravuga, ataki umuntu afise ibyajya afise iki, mugabo mu mutima wiwe adatekanye. Nta kintu kiriho je nama nshima Imana nko kugira amahoro mu mutima, naho ibintu vyomera gute ukamenya uti hariho Imana y'umwizigigwa. Haleluya. Nta kindi kintu nshobora kwemera atari ici Imana iriko iravuga. Haleluya. Gutekanisha umutima ni ikintu gikomeye cyane. Haleluya. Hanyuma hariho novuga kwimenyereza kwihangana. Uko nshaka siko bica bimera ubwo nyene. Haleluya. 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 Kwihangana, kwihangana umuntu aravyimenyereza. Kurya umuntu yimenyereza kwizera, ushobora gutangura kwizerera akantu gato, munyuma ugashobora kwizerera ikintu kininiya. Haleluya. Kubera ugenda ku munsi ugira uwo mwimenyerezo no kwihangana birashoboka. Birashoboka. Kuko tutihanganye, kuko ngo muri hinga dusome muri Yakobo adusomere Pastor Yakobo 1 igice cya mbere umurongo wa 3 n'uwa 4. Aravuga ngo mumenye yuko ibigeza ukwizera kwanyu bitera ukwihangana.
ariko ukwihangana gukwiye guhingura igikorwa cako ngo mubone gutungana rwose muhinguwe mudahajije na kamwe. Amen. Amen. Ngo kwihangana gukwiye guhingura igikorwa cyako mubone gutungana rwose muhinguwe mudahajije na kamwe. Haleluya, haleluya. Ukwihangana hariho icyo kugenda kurahindura kuri kameremere zacu. Haleluya. Kukugena umuntu yibona, kukugene rwa rukundo bariko baravuga, utagiye urihanganira bo muri kumwe. Haleluya. None bazobona gute iyo mana? Imana iyo umuntu yiyumviriye ati mbega Joho yanyihanganiye ibinganiki. Haleluya. Haraho bishika jewe nkiyo nshavuye nkibaza mbeba uyu muntu ko ndamushavuriye jewe wa mwaka cyagihe harya hantu Imana igira ikikoze byari kugenda gute? Ryashavuri riragenda kuko n'urugendo turimo, n'urugendo rwo gutunganywa. Erega tugenda dutunganywa n'ijambo, dutunganywa na Kristo kugira ngo haleluya tucike umugeni wiwe, umugeni atagira agasembwa. Haleluya, haleluya. Esther kugira ngo ashike ku mwami, haleluya, bamara ngo imyaka bambe amezi 12 bariko baboza babaha ibyo bisiga. Haleluya. Kugira ngo kumbure sinzi ko no vyita kanyeshamba canka agapeiza kabanze kabave ko bamote neza, niyo bashika imbere y'umwami azabona abantu basa neza. Haleluya, haleluya. Natwe twiyumviriye yuko turabageni ba Kristo. Haleluya, haleluya. Turabageni ba Kristo, dutegerezwa kwemera gutunganywa. Simiyoni na Ana bari barindiriye umuzo wa mbere wa Kristo ko umukiza avuka, ariko natwe turamurindiriye kwaza kudutwara. Haleluya. Turabageni beza, nta mugeni atishariza. Umuntu naho yoba yarakabaye gute, bimwe turabisha amaso y'abantu, ku munsi w'ubugeni usanga ari mwiza cyane. Haleluya. Kuko abayiteguye. Natwe rero turiteguriye, dutegerezwa kwitegurira ku munsi. Haleluya. Umuzo wa Kristo. Kandi n'imbere y'uko aza ndashobora kugenda ubunyene. Haleluya. None ngiye meze gute? Haleluya, haleluya. Amen, amen. Twitegure donc tube abantu bihangana, twihanganira abandi kugira ngo za kameremere zacu iyo ziriko ziraduga zikinyizwe zipfe, tugende dusa na Kristo, kuko niyo ntumbero yacu, niwe tuguma duhanze amaso. Haleluya, haleluya. Tugume amaso kuri Yesu. Nasomye hamwe Yesu avuye kwisonzesha igihe yabatizwa agacaja mu bugaragwa kwisonzesha. Haleluya. Ahejeje, kuko shetani arashobora kukuraba akabona intege nke zawe, akabona ahagoyagoya, araza akaheraho nyene. Yari umwana w'Imana, ariko satani yaraje ati nakubonye kushonje, kuko bavuga ngo yarashonje, hindura ikigira iki niki. Aramwishura. Haleluya. Ariko baca bavuga ngo yamuretse akanya gato. Mu Gifaransa no mu Cyongereza bivuga ko ngo yararindiriye akandi karyo kugira ngo agaruke. Urumva, shetani urashobora kumutsinda uyu munsi, mugandi ntiwamutsinze definitive. Uwundi munsi azohengera hari akandi kantu kagusovye canke kagize gute, aze mu buryo udashobora kumenya, mu gihe utiteze, mu gihe utagumije amaso kuri Kristo. Yama arondera umutego ashobora kudutega. Rero novuga ngo iki, tugume turi maso, tugumiza amaso kuri Yesu. Ndakunda ka karirimbo dukunda kuririmba ngaha kacu kavuga ngo korera Imana wicecekeye, nturinde kuvuza ugwamo, ntugumubwira Imana mana mbega ibi. Izogusanga harya ni waba umwizigirwa, kuko yo n'umwizigirwa ntiyigera ibesha n'umunsi n'umwe. Haleluya, amen, amen. Tuyirorere twihanganye bene data. Haleluya.
biduza ukwizera kwacu, kuko hari aho uri kuriyumvira kenshi turavuga nta n'umwe atavuga ko atizera Imana burya mugabo by'ukuri ukwizera kuyizeye bigaragarira hehe? Bigaragara iyo hari ikintu nyene kiruhije. Iyo hari ikintu kiruhije niho ushobora kuvuga uti ndizera Imana, ntiwayivuyeko kandi by'ukuri ibyizigiro byawe byayigumyeko. Mugabo iyo byose bimeze neza bose barizera, sibyo? Bose barizera. Rero uko kwizera kwacu kudukomeze, kuko nta yindi, haleluya, tuyitege dutekanye turi amahoro. Ako nashaka guhereza ko nkuko nabivuze, Francine yavuze ati twafashe iminsi y'Imana yose. Dufate umwe wese iyo akigire novuga umwimenyerezo, mu gitondo bukeye iminsi yose uzinduke uyibwire kuyiteze. Twebwe ndibaza ko mu bakristo nta bimwe bavuga ngo yabyukiye nimba ukuguru kw'ibubamfu canke uruhande rw'ibubamfu, araho umuntu avyuka ugasanga ari kararandagura abantu bose, ari karagira ivyo. Twebwe ntibikiri muri twebwe. Twebwe twamana amahoro y'Imana, twamana umunezero wa Kristo, ariko bitayeko dushireho nuko kukubigumiza novuga kugira iyo conscience. Witege Uhoraho iminsi yose mu gitondo, uko umunsi wose uzoba uhari mu gitondo ubwira Imana uti Imana, uyu munsi niteze wowe, niteze ubwiza bwawe, niteze ikiganza cyawe, niteze gukoreshwa nawe, haleluya, niteze wewe gusa, nta wundi turi kumwe, nta wundi tujana. Nimba ari programme y'igikorwa c'Imana ubwiyemwo, niteze gukoreshwa nawe. Nimba ari n'iyindi activite yose, kuko byose ni iby'Imana bikoranira hamwe kugira bigire neza, uvuga uti njanye na wewe mpwemu yera. Twararonse mpwemu yera bene data, twaramuronse. Ni washobora kuduhanura ku mwanya, haleluya, akatwereka ikibereye, haleluya. Twitege kubona ubuntu budasanzwe muri uyu mwaka. Iryo jambo nibaza yuko ryaje hariho icyo Imana ishaka ko dushikako. Murabona n'ijambo twaronse umuco. Kuba umuco ni ukuvuga ko twirinde yuko haza umuyaga ngo uzimye. Umuyaga ushize itara n'akantuze hajya anya hari umuyaga, itara rirazima kandi amavuta barimwo, mugabo haraza ibihuhusi rikarizimya. Ariko rero Imana natwe yatubwiye umuco, yatubwiye ngo umuco wacu tugume twaka umuco w'amahanga, ndongo ngo umwaka wo kuba umuco w'amahanga, kugira ngo nabo ku mpera y'isi ubashikiriza agakiza, haleluya, haleluya. Abo ku mpera z'isi kumbure mu mwaka umwe ntitwoshikaye, ariko ubuhinga bwa none burashika hose. Ariko hariho nabo mu ngi wacu, hariho nabo mu kibano, hariho nabo dukorana bakeneye kubona Imana twizeye iyo ariyo, haleluya, 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 amen. Bene data, jewe numva ntarenza kuri ibyo. Ni iryo jambo nari naronse ngo witege Uhoraho, umutima wawe ucecekeshe, ubwira uti tekana, haleluya. Papa yavuze ko yavuze iryo jambo ryakirurigire gwawe ku munsi uryature ku munsi uzobona inkomezi zidasanzwe. Muri Esaya 40, reka pastor adusomere umurongo wa 31 gusa niwo mperezako. Esaya 40. Imisore yodendebukirwa ikaruha, n'imisore y'imikangara yo kwica igatemba. Ariko abiteze Uhoraho bazokwama biyubura mu nkomezi nsha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadendebukirwe. Amen, amen, haleluya. Murumva inkomezi ziva kuhoraho iyo tumwiteze, haleluya. Araturenganisha ibyari kudutera ubwoba, haleluya, haleluya. Witege Uhoraho uyu mwaka, uzobona ibidasanzwe mu buzima bwawe, mu buzima bw'ishengero. Hari ibintu byinshi twabwiwe bitegerezwa kuba ku ishengero ryacu, haleluya, mu gihugu cyacu. Witege Uhoraho, uri mu bo kubishingira intahe no kubishitsa, kuko ngo isi kwiriye kubonera ubwenge bw'Imana ku ishengero. Wewe watoranijwe rero, haleluya, ukamenya Imana, tukaba
muri novuga mu ishengero rya Emmaus Glory Church. Haleluya. Wumve ngo uyu mwaka nuwawe, huko amahanga abona umuco w'Imana kubwawe, kuko wamenye ingene uvyifatamwo, kuko wamenye ingene Imana uyirindira ukayumviriza ikavuga ukumva. Mwarahezagiwe. Amen. Continue.